mwese abariko bakurikira ibiganiro bica kuri televiziyo y'igihugu cy'u Burundi ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro aho turi kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Cndd-Fdd kabana nyenda muhaye kaze. Murakoze cyane kontumira n'iki kiganiro cyayikene murakoze. Ego nagira mumaze mwidondore gatoyi ku mbure hari abatabazi neza batarababona. Ego jewe nitwa Ndayishimiye Evariste nkaba ndi umunyamabanga mukuru w'umugambwe Cndd-Fdd kuva mu 2016. Murakoze. Rero haraheze imyaka 4 mu gihugu cy'u Burundi habaye ingorane aho hari abantu biyadukije bagerageza gutembagaza ubutegetsi bwari bwitoroyewe n'abene gihugu biciye mu matora. Hanyuma rero icyo kintu cabaye cyarakoze ku mutima abarundi benshi harimo na cyane cyane abanywanyi b'umugambwe Cndd-Fdd abagumyabanga. Rero nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe Cndd-Fdd twagomba tubasabe mutuganirire mutwibutse mbega uwo munsi w'igenekerezo rya 13 Rusama 2015 ubibutse iki kuvyabaye mu Burundi? Uyu munsi w'igenekerezo rya 13 Rusama kubwanje novuga nti urimwo imico ibiri. Navuga nti n'umunsi mubi kuko ari umunsi waduhekuye, ari umunsi abarundi bose bavyimvye umutima baratuntura batazi iyo bija niyo bitaja. Murabona yuko vyahitanye ibintu vyinshi, amazu yaraturiwe, imiduga irasha, ndetse gushika aho mbere bigarurira ubutegetsi igihe kitari gitoyi. Ndumva rero n'umunsi mubi kuko ni ibintu bitari novuga nti ntibize bisubire. Hanyuma n'umunsi kandi mwiza kuko n'umunsi watweretse koko intambwe abarundi bagezeko mu kwibakira igihugu cacu, kuko murazi yuko nta gihugu cubakwa kitashoboye kugira ubushobozi bwo gukingira igihugu no gukingira bene gihugu. Nta gihugu gishobora kwiyubaka kitagira ubutungane, nta gihugu gishobora kwiyubaka kitagira intwaro, kitagira ubutegetsi. Rero uwo munsi waratumye abarundi bonyene berekana aho bageze. Ubwa mbere nta bantu bari bazi ko mu Burundi demokarasi yamaze gushinga imizi, mugabo abene gihugu abarundi barahagarariye demokarasi bavuga bati nta ntwaro y'igikenye igisubira, kandi byarashobotse. Iyo bitaba nta rundi rugero twopimiyeko. Hanyuma ikindi nuko abarundi ntibari bwamenye neza ko ubu hari inzego z'umutekano, inzego zo gukingira igihugu zimeze neza, no kuva zifise intumbero yo gukingira bene gihugu no gukingira igihugu. Uwo munsi rero niho vyibonekeje yuko inzego z'umutekano mu Burundi zihagaze neza, zishobora gukingira bene gihugu zigakingira n'igihugu. Ikindi nta muntu yarazi yuko abarundi bari bageze kuri urwo rugero rwo kugira ubumwe. Uravye ingene igihugu cari carabaye aho abarundi bari bagiye nuko ari abarundi bagasigara biharura mu bahutu n'abatutsi n'abatwa. Hanyuma rero uwo munsi abashatse kuducanishamwo, bashatse guca mu bintu by'amacakubiri y'amoko biranga. No kuvuga n'umunsi waduhaye urugero kugira ngo mu Burundi biboneke yuko ubumwe bw'abarundi bwamaze gufata koko atabarundi bazosubira gucanamwo. Hanyuma kandi ujya munsi warerekanye neza umutegetsi nyawe dukeneye mu Burundi uwariwe. N'umutegetsi ko kabona ko ari umuvyeyi, ari umwongere w'intama, umutegetsi avuga ati jewe naho bibaye ndi hanze abana banje ntibasanzara ariho ndi, reka ngende mu bana. Kandi mwarabonye yuko agira umutima wo kugaruka. Hanyuma agarutse mwarabonye ingene impore iciza abantu bose baca bumva ko no mu mutima batekaniwe kandi kare bari bijiriwe. Hajya rero n'akarero k'umutegetsi nyawe w'umuvyeyi avuga ati jewe nije ndi umuvyeyi w'igihugu ndise barundi, hanyuma akemera akagendera ubwo buvyeyi. Hajya rero ujya munsi twaboneyeho uburero bwinshi cyane. Mbere je hari igihe mvuga nti Imana niyo yabitunganije ica muri shetani ivuga iti reka shetani yibonekeze kugira ngo abarundi babone, abanyamahanga babone yuko abarundi bamaze kwisuganya, bamaze kwiyubaka neza, bari mu gihugu cyabo, mu gihugu bavuga bati turishira tukizana muri ico. Ari naco gituma mbere n'ingaruka zavyo mwarabonye yuko amakungu yavuze ati bagira afatira ibihano vy'u Burundi, bagira batera Burundi babuzane mu inteko, ariko abarundi bagahagarara bakavuga bati twebwe abarundi turishoboreye gukingira igihugu cacu, twebwe abarundi turishoboreye no kubaho mu vy'ubutunzi. Kuko
twarafatiwe ibihano benshi bari bazi ko Burundi buca butembagara byaribonekeje rero igihe amakungu aciye nayo aja kugakana Burundi berekana yuko abarundi dushoboye abarundi dufise natwe igihagararo kuko dushobora kwibeshaho atakindi igihugu kitubeshejeho murumva yuko rero uwo munsi uretse ko ari umunsi watuntuje abarundi umwanya wa mutoyi mugana umunsi nawo werekanye yuko abarundi dushoboye ndabivuge nti mbega twavuga ko ari pasika niho abayahudi bari bamerewe nabi cyane hanyuma umunsi wago yego nivyo bari mu magume mugabo barajabutse natwe abarundi rero ndashobora kuvuga ni urya munsi niwo werekanye ko abarundi tujabutse amagume twari twaciyemwo kuva kera ubu rero turi mu yindi nzira rero tuja mu rugendo tuvuga tuti twubake cya gihugu c'amata n'ubuki. Muravuze yuko ujya munsi werekanye ko ubumwe mu Burundi butsimbataye ariko muri uko bijya byabaye mu gihe hariho abarundi benshi bari bagize imigumuko bamwe bati nimyerekana bati nimigumuko bafite ibyo banka none mbona yuko nahajye Burundi ubumwe butari bwatsimbatare gose bumwe bwari businzikaje Burundi bwari ubumwe buhagaze ku bahutu n'abatutsi n'abatwa bwawe niwe macakubiri yarahari muga mwarabonye yuko nabo bagiriye imigumuko barabahutu n'abatutsi bose bari kumwe abakingiye Burundi benshi cyane bace bahagararira igihugu n'abahutu n'abatutsi n'abatwa bose bari kumwe mwarabonye yuko kera bakunda kuvuga ngo imigambwe y'abahutu n'imigambwe y'abatutsi mugo mwarabonye yuko hariho imigambwe yagiye mu mugumuko bari abahutu n'abatutsi mukabona ko hari imigambwe nayo itagiye imigumuko yaciye ihagarara abanywanyi bayo barahagarara bavuga bati Burundi ntibutembagara nabo bari abahutu n'abatutsi murumva yuko ari umunsi watweretse ibintu bikomeye cyane mu bumwe bw'abarundi. Ego mwebwe rero mubona yuko aho igihugu kigeze ibi by'abahutu n'abatutsi biriko bigeze he no kubwira yuko burya nayo macakubiri wumva y'abahutu n'abatutsi vyari biremeye ntanyo burya gwari urucuruza rw'abanyepolitike icari carabuze mu Burundi hari harabuze bwa butegetsi mvuga nti ubutegetsi buvyeyi kuko umuvyeyi niwe ategeza kuraba ko abana bakundana abana bameze neza mu muryango ntaho twari bwakabone aho umuvyeyi ashobora kuja kuvuga ngo je ngo ndafise ingorane mu rugo rwanje kuko ngo abana ntibakundana nagira ni wewe nyene ubakundanisha natwe rero mu Burundi twari twarabuze ubutegetsi bunywanisha abarundi bubakundanisha buvuga buti mwese murangana imbere y'igihugu cyanyu n'icamavukiro ubu rero biribonekeza yuko novuga nti nta bizogaruka kandi biraboneka kuko nta bundi butegetsi buzoza buje kuvuga buti abarundi nibasubire kuryana cyayi buzana amacakubiri ntibizokunda ko bidazokunda rero ndavuga nti ubumwe bw'abarundi bwarabaze ko ubumwe by'ukuri. Tukiri kuri ico kibazo nyene c'ubumwe birya bihe byaragaragaye yuko mu mugambwe Cndd-Fdd hari abantu bashobora kuba batabona ibintu cyo kimwe batavuga rumwe na cyane cyane iyo hari hageze nko ku kibazo cyo wateza kwitoza mu matora ubu mu mugambwe bimeze gute uye murafatanye mu nda nkuko murabagumya banga nyene nkuko muyita bagumya banga ubu cyagiye kuba mengo hari abantu atarabagumya banga cyane cyane batarigumya ubu byifashe gute mu mugambwe hajya mu mugambwe murabona yuko ega n'umugambwe Cndd-Fdd wajuduga uva mu gihugu cyari kiri mu magume harimo abantu baraharanira amaronko hari abaraharanira inyungu zabo nico gituma rero hageze mu bihe bikomeye vya politike nk'ivyavuga ati ya maronko narondera arashikiriwe rero twebwe umugambwe Cndd-Fdd ahubwo tuvuga tuti naho nyene Imana yarakoze kuko yararobanuye ugwafu n'ururo ubwafu n'uro byari byarakuranye birera hanyuma haraba rero igihe novuga nticigosora bajya rero abari bari miguruka abari bari ugwafu baravuyemwo nico gituma ubona nk'ubu turiko turitegura amatora y'ibihumbi 2020 murabona yuko umugambwe Cndd-Fdd utekanye twibereye mu bikorwa mbere ntitugisamazwa n'ivyo kuvuga ngo ivyo vy'ibiti vy'ivyicaro ntibikidusamaza ubikidusamaza no kugwanya ubukene nibwo buriko bushaka kudusamaza mugabo nabwo nyene twamaze gufata ingendo yo kugwana nabwo kugira ngo tuze dushike nko mu mwaka w'ibihumbi 2020 umuntu avuga ati ivyo ari byo byose uyu munsi harasumba ejo mu vyerekeye mu kubaho kwa bene gihugu. Tugarutse kuri uwo munsi w'igenekerezo rya 13 bajya bashatse gutembagaza ubutegetsi mutohoje mwasanze babitumwa n'iki inyuma y'iki gikorwa hari iki bari
tumbereye iki? Twebwe n'ivyo tugomba tuzatabaza tuti mbega bari batumbereye iki? Mbere murabona hari n'igihe twe duteba igihe tukiyumvira tuti mbega abanyamahanga n'abarundi ninde yahenze uwundi. Ubiravye neza bijya bintu vyarimwo ukuboko kunini cyane kw'abanyamahanga. N'ikimenyamenya igihe vyase bagata bakomoka abandi bagafatwa. Mwarabonye yuko nk'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryaciye rivuga riti reka nanje ndabe yuko nanje nogira urugamba rwanje wo kurwanya leta. Mu kuyigwanya rero kwari kuyiboherera amaboko imugongo, bibaza yuko bajya bagwa gutembagaza ubutegetsi bazoca baronka akaryo ko gubandanya wa mugambo gahitse. Mwarabonye yuko n'u Rwanda rwaciye gwigisha vyihuta ugwaruka rwari rwahungiye ngo ruze gutera. Hajya rero twebwe turiko turavuga ngo vyavuye hehe? Ubwa mbere na mbere turabona mu kuboko kunini cyane kw'abanyamahanga. Hanyuma hakaba abarundi banda ndende. Hariho abarundi banda ndende babagurano bagikoreshwa n'abanyamahanga. Burya abakoroni naho bagiye bagumye hagufi barondera abantu b'umutima muke kugira bakoreshe. Abo barundi rero turabonamwo ukuboko kwabo mugabo n'ukuboko kujanye ninda ndende kwigungirako, so kuboko kujanye no kuvuga ngo uburundi butembagare. Nico gituma rero abo banyamahanga bo bashaka ko uburundi butembagara baca bogera kuri banda ndende. Rero umuntu atohoje neza abonamwo ayo maboko abiri, banda ndende b'abarundi babagurano be no kuboko kw'abanyamahanga. Rero bobo n'ubu murabona baracaboheye amaboko imugongo igihugu cyacu cy'u Burundi. Ego ducishemo ako kabazo muvuze k'abanyamahanga, muravuze mwacishije muri kibazo c'abanyaburaya, ducishemo gatoyi mudukunde ducishemo gatoyi. Igihe ejo bundi bahimbaza umunsi mukuru wagenewe ishirahamwe y'igihugu vya Buraya, baba baserukiye Burundi canke baserukiye ishirahamwe y'igihugu vya Buraya Union Européenne, bose barifuje yuko hosubira kubaho imigenderanire myiza hagati Burundi n'iryo shirahamwe. None mwebwe mugambwe Cndd-Fdd ko ari mwebwe mutumbereza politiki y'igihugu, muba muriko murakora iki kugira ngo iyo migenderanire hagati y'Uburaya n'u Burundi isubire igende neza? Erega twebwe Uburundi bwaratewe novuga nti Uburundi bwararenganijwe. Iyo umuntu yarenganijwe bakandi bitwaje igikenye none wogira gute? Twe turifuza yuko n'ubu dusubira kugiranira imigenderanire myiza n'abanyaburaya, kuko Uburundi ni igihugu kimwe mu bihugu bigize amashirahamwe mpuzamakungu. Novuga nti bahora bavuga bati amashirahamwe mpuzamakungu, Uburundi nabwo burimwo. Novuga yuko kuvuga ngo Uburundi ngo buvemwo ku gahahazo si vyiza cyane. Twebwe tuguba tuvuga tuti naho mumera gute Uburundi buri kwisi kandi buri kumwe n'ibindi bihugu, kuko turi kumwe mw'ijambo mpuzamakungu oni. Uburundi rero buravyifuza cyane. Hanyuma mugabo nabo bafise agatima tare nuko bavyifuza, natwe bahora batubwira yuko bavyifuza, bakabwira tuti none ninde yababujije ko ari mwebwe mwabitanguye, ari mwe mwijanye no kugaruka, kiretse mutubwiye ngo mwagarutse musanga twagize inzitizi. Nibatubwire gahunda bavuga bati Burundi bwaza umunsi bazoshaka bazoza dukorane, mugabo ntibavuge ngo baje gusubira kuzana za ntwaro z'agacinyizo z'ubugunge. Baze bazi yuko Uburundi ari igihugu cikukiye cigenga, hanyuma baze dukorana nk'uko amategeko mpuzamakungu abivuga. Rero ngiye bazoshakira twebwe gushika ubu tuvuga tuti irembo riruguruye, kuko urugo rwizana urutahwa n'abantu. Ego kiyagiye kandi cyaratumye hariho abarundi benshi bati igihugu bagenda hanze, mwebwe hanyuma kandi ngira ngo si byiza ko habaho abarundi baguma hanze y'igihugu cabo. Mwebwe mubivuga gute cyane umugambwe muba muriko murakora iki kugira ngo abarundi bahunze bagati igihugu bagaruke kugira ngo igihugu kirushe kwiyubaka? Nkuko bivuze si byiza cyane ko abana b'umuryango baguma bariko barayerera batagira iyo baja niyo bava. Rero nka leta y'u Burundi ari leta mvyeyi itegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo abo bana batahuke. Turanezerezwa cyane nuko atari iyo leta yabirukanye, bagiye kubera abantu babateye ubwoba, babwira ibizoba muga bitazoba. Uno munsi
leta ihari igumi bahimiriza gutahuka kandi nanjye ndababwira nti nta kindi gihugu kizoba igihugu ciwabo nibamenye ko ari abarundi ni igihugu cyabo ni igihugu cy'u Burundi nta kindi gihugu rakyo kizokwitwa Burundi nibatahe rero mu gihugu cyabo cy'abavukiro tucubake ahubwo natwe kize kibe igihugu abandi banyamahanga nabo bacambirwa bavuga bati tuje kukibamwo rero gushika no munsi twama tubivuga ni bene wacu nibatahuke hanyuma dufashanye kuryoherwa n'ivyiza by'iki gihugu. Ego turacari ku uwo munsi w'igenekerezo rya 13 Rusama hanyuma ibyateguwe ntivyabaye kandi ntivyashitsweko mbe twavuga tuti iyo bikunda twari kwa tuguye mu isanganya bagafata ubutegetsi baje abantu Burundi bwari kugwa mu kinogo kugira ngo tukivemwo vyo dutwaye imyaka myinshi cyane kubwa mbere bwo Burundi bwari buhejeje gusubira gucinyizwa n'abanyamahanga kumwe vyahora kera kuko murumva barabishaka nibo batuma abarundi nimwiyumvire rero mufata igihe abanyamahanga badusambura mu Burundi igihe abadagi baza niwo munsi basambura abarundi leta y'u Burundi nimwiyumvire rero duce dusubira iyo myaka kugira ngo twikukire mwabonye imyaka ihaca ingene ingana Uburundi novuga nti bwaca bugwa mu isanganya mugabo rero Imana nayo yarakinze ngo mwasa gucira icobo Imana nayo hagucira icanzo Imana yaciye ikinga hanyuma haraboneka abarundi koko umutima barahagarara neza ni nteko z'umutekano nga mu gihugu zirahagarara neza ku buryo bitabaye ntirikabe rero ntibizo binasubire ntawo vyifuza kuko vyo dushikana kure. Ego byo dushikana kure ariko tugume kuri iyo tariki nyene hanyuma tubabaze mwebwe murabona yuko bijya vyabaye kumbure mugo hajyaho harabayeho n'imyiyerekano yaraboneka koko hari ikintu kibi gishobora kuba mbe baje bari bagize imyiyerekano bo mwebwe mu bavuga gute ko bisa n'ibyakwirikiranye baje bagize imyiyerekano musanzwe byari bimenyetso yari intambwe kuko bijya bintu biravye neza babikoze ku ntambwe urabona barahereye kuri bandandende bari mu mugambwe Cndd-Fdd kugira barabe ko uwo mugambwe wosambuka biranka ku mugambwe usambuka bati ko vyase reka tuje nabi nyuma no ku bandi rero bimbura mutima nabo tubakoreshe turabiyo bija kuko bajya biravye nkabijya bintu byo guturira abantu guturira ibintu urabona ko bari bamaze gutakaranga ku Burundi umaze kwemera guturira umuntu umubona mwene wanyu w'umurundi ugaturira ibintu vy'igihugu amabarabara ugashiramo umucanwa uzi neza ko ejo modoka ari uzoyicisha murumva ko bari bamaze guta akaranga bajya rero hakiri twavuga ko bari kumwe n'abashaka gutembagaza ubutegetsi muri kibabaje nuko beshi barabahenzwe barugwaruka rukijanye n'abaja kuko ndetse mwabona ko babaha ibintu vy'ibiyayuramutwe bakabibaha mu vyo kurya mu binyobwa kugira ngo bakunde bemere bajya rero twavuga tuti barahenzwe kuko ababikoze nyezina murabona bo bibereye iburaya bamerewe neza muga abandi bagorera mu makambi y'impunzi nico itambere tukunda kubabwira tuti nimwigarukire kuko abo bandi bo bimereye nk'abari mwijuru kuko bari kwabashebuja rero kiga ni nk'icigwa novuga nti duhe abazokurikira urundi runganwe ruzoza ntirigasubire mbere twebwe mu mugambwe Cndd-Fdd twace dufata ingingo yuko tugira ikimenyetso kugira ngo n'abana bazovuka baze bati mbega iki kimenyetso ni iki murabona uko twagize ikimenyetso cibuye ibuye ritameneka kugira ngo n'umwana azovuka mu myaka nijaniza azabaza ati mbega ikimenyetso kiri ngaha n'igiki bazamwibutse bati hari igihe Burundi bwari bwaragowe hanyuma turasubira turabwubaka haca haba abandi bimbura mutima bashaka kudusubiza mu ihumbi none bane ntirigasubire muze mwawe mwibuka ntimuze mwigere mwemera ko abantu basubira gufata ubutegetsi bice ku Gikenye nico rero novuga nti abarundi tugume twibuka ntihagire n'umwe azosubira kugwa mu rudubi mbe nk'ubu tubajije nka mwebwe nk'umuntu Evariste Ndayishimiye mwebwe ikintu cyabababaje muri bigiyeho n'igiki ticambabaje ndazi yuko icambabaje nico cakubabaje jewe narababajwe n'abarundi banka igihugu cyabo byarambabaje cyane kuko sinari bwabone aho umuntu avuga ati igihugu canje nikigwe mu manga kigende ari umuntu w'ubwenge ivyo bintu byarambabaje cyane ku buryo iminsi yose abantu ndabigisha ndabwira nti mumenye yuko igihugu ari iki wawe
ucica ugira gute mbere je mpana ntanga nk'akarorero nk'ubu wewe mu muryango wanyu wofata umuntu akakurungikana ibombe ngo genda utere ibombe mu muryango wanyu hajya muri haziko ngo uce utera ibombe abana abo muvukana abavyeyi n'inzu byose ngo bishane niko karorero nkunda kuvuga nkavuga nti nta kumenja kurusha uko rero jewe novuga nti vyarambabaje gufata umuntu ugaturira mwene wanyu w'umurundi ukamuturira shabona ubona erega wabaye ikinyamaswa nababajwe n'ingene abantu bacitse ibinyamaswa mugabo imana iduha nuko ni bake bari kurushi abo rero nabo ngira ngo barakwicirwa mugabo birababaje cyane mbe nk'igihe mwumvise itangazo kuri imwe mu maradiyo ariko akorera mu Burundi mwiyumvise gute Jenda gyumvise rijya tangazo icambere cyo nabonye ko bidashoboka ico jewe nabo twavugana nabwiye nti hariho abantu bitwenga ntibikunda abarundi nitugube twitekaniye gusa barabe ntibikunda kuko uburundi burafise ingabo burafise igipolisi burafise igisoda kikinga none bari bafise inteko zingana iki kugira ngo uvuge uti botsinda je mbere nta n'umutima wasimvye kuko je nakavuga nti je ndabe ingene babishobora ntavyo boshobora rero kuko none mu Burundi boronka akamanyu abene gihugu badakontorora nta nahamwe ushobora kuronka rero uhungira je ko bwanje ndavyumvise navuze nti hariho abantu bazi kwitwenga bazi kwikwegera kuko hajya ni nko kwikwegera wowe nyene kuko rero ingaruka mwarabonye ko zija kuri bo nyene mbere novuga nti sinabeshe kuko ingaruka zagiye kuri bo nyene ego me byarabaye ariko kandi ikiri mu mitima y'abantu nta bukizi none mwebwe mu mugambwe Cndd-Fdd ko ari mwebwe mutumbereza ipolitike y'igihugu muba muri ko murakora iki kugira ngo ntihagire n'abarundi bazohirahira ngo basubire kugira ibintu nka bijye byo gushaka gutembagaza ubutegetsi ikintu ca mbere no kugwanya kudahana bugiye umuntu yakoze ikibi akabona nibisanzwe nta umuhanye n'uwundi arasubira agakorako akavuga ati nanje ngire n'abandi nabonye baragize ikintu ca mbere rero twovuga kugira ngo ntibize bisubire nuko ababigize bohanwa bimwe vy'akarorero hamwe abarundi bose bavuga bati harababa kuko ahandi umenga gutembagaza ubutegetsi gufata ubutegetsi uciye gugikenye umenga bari barabigize bisanzwe ngira ngo bwari uburorero bw'abakera murabona kuva Burundi bwikukira hagumye igikenye mugabo bose babona yuko ivyo bitagishoboka kuko Burundi burahagaze neza novuga nti uretse guhana urahana mu gukigisha abarundi nibagume bige kuzirikana igihugu cabo ndashimira ngene cubahiro umukuru w'igihugu cacu adahengeshanya kuguma yigisha kuzirikana igihugu cacu tukizirikane kugira ngo ntihagire ubuzokwiyumvira gusubira kukigirira nabi hanyuma kugira ngo ivyo bigende neza nuko haba hari ubutegetsi nyene bwizewe n'abanyagihugu kandi bukunda bene gihugu bimwe navuga nti leta mvyeyi none wewe wovuga ngo gira utembagaza ubutegetsi bw'umuvyeyi wewe utembagaza umuvyeyi nuvuga yuko tumaze gushiraho amategeko meza yubahiriza agateka kazi na muntu atuma ubutegetsi buteza imbere abene gihugu twize yuko nivyo bituma ata muntu asubira gucitsa umutima wo kuvuga ngo agira tembagaza ubutegetsi kuko ababona neza yuko igihugu ari iciwe hanyuma tukogaruka abandanya duhanura indongozi koko gukora nk'abavyeyi nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu arataga akarorero keza cyane murabona yuko yamana n'abene gihugu abahanura ico bokora ese indongozi zose kuva hejuru gushika hasi gushika kuri nyumba 10 babona nabo ko abavyeyi bakaguma batunganiriza abene gihugu kugira ngo ntihagire numwe yotuntura atuma yiyumvira nabi ahubwo novuga nti ubutegetsi bwiza intwari bereye navyo biri mu bituma ata muntu asubira kwiyumvira ivyo gutembagaza ubutegetsi biciye mu gikenye hanyuma ikindi no saba amakungu areke guha impigi abantu erega hariho abantu ntibafise imitima imwe hariho abantu batabona kubana n'abandi bashaka kubona ari bo bonyene abo rero iyo bahuye n'ivyo bihugu vya rutura bikabaha impigi babona ko bagize inguvu ivyo bihugu rero navyo vyoreka kwisuka mu butegetsi bw'ibindi bihugu ahubwo bikaba ibihugu bivuga biti dufashanye
kugira ngo duteze imbere abene gihugu bose bo kuyisi. Rero nivyo bihugu navuga nti ntibisubire kwisuka mu bijanye n'uburongozi bw'ibindi bihugu, kuko byisutsemwo bica bituma haba abene gihugu bamwe bamwe batagira umutima bacavuga bati ndarose inguvu, bigatuma rero atatanga kwimvira gukora ikibi. Ego tukiri kuri ivyo nyene muri ko muravuga vyerekeye intwaro ibereye, turabona mu bihugu nka Sudani, turabona mu bihugu nka Algeria aho abanyagihugu bihereza amabarabara bavuga bati ubutegetsi nibuhinduke kandi bugahinduka. None mwebwe murakora ibishoboka byose ngo mugwanye akarenganyo, mugwanye amacakubiri, mugwanye ikivyo byose byo shobora gutera umutima mubi abanyagihugu. Ega ikintu gituma abene gihugu batuntura keshi nuko utaba wifashe nk'umuvyeyi baba washatse kwigungira korega intwaro zakagunge zigira ka mwana wa mama. Bene igihugu nabo barashobora kuvuga bati twebwe ntidufashwe nk'abandi bana. Rero twebwe nko mu Burundi uravye intambwe tugezeko, uharuye kuva dutangure basi mu 2005 utaguga haruka ico gihugu ingere cari kimeze, aho twaharurana mu bahutu n'abatutsi. Noneho gushikaho tubona tuti erega turabarundi bwabundi n'umuhutu naho bari ku butegetsi ntatwarira abahutu, atwarira abarundi bose, ari umututsi atwarira bose, tukaza turaduga. Urabona ikintu cy'amakizana injyane gituma abantu batuntura no kugira umwana n'ikinono. Nk'ubu nk'akarorero murabona yuko leta y'u Burundi ko kwirerekana ko ari umuvyeyi, nkajya uravye ingene ivuga iti reka rero umwene gihugu aronke ahavugira ingorane ziwe. Burya rero abantu iyo bumvise abantu bariko baridoga bavuga ngo ni bibi, oya kera ntiwidoga, kuronka honyine aho widogera no kuvuga buri kurashikiriza ingorane ufise kugira ngo uburongozi bugutorera umuti. Rero nko kwegereza ubutegetsi abene gihugu bituma umwene gihugu yafise ikibazo acaronka ingene agishikiriza, hanyuma leta ikagitorera umuti. Murabona nkajya aba leta yavuze iti reka rero rutangure gusahiriza abene gihugu mu bikorwa byabo vy'iterambere mu makoperative barimwo. Ukazobona leta ivuze iti turarungitse amahera miliyoni 500 kuri komine iyo ariyo yose kugira ngo ishobore gufasha bene gihugu mu bikorwa byabo vy'iterambere. Nkabigira rero n'ibintu vyiza cyane umuntu yoguma atera intege leta kugira ngo babone yuko iyo umutungo ari w'igihugu ari w'abene gihugu bose, babona ko nabo nyene uwo mutungo ugaruka ukabafasha mu iterambere. Aho rero ntuzobona abantu bazokwihereza amabarabara, mbe wo kwihereza barabara gute uri ku bikorwa. Urara kubu leta iriko irafasha abantu bose kugira ibikorwa, ko kwihereza amabarabara gute uri ku bikorwa karutegerezwa gufungura. Burya abantu bihereza ibarabara nabatabona kazoza kejo. Rero leta itegerezwa kuguma irondera kazoza keza kabene gihugu. Ego itegerezwa kubikora, ariko turavye nk'ivyegeranyo nk'umuhuza yashikije mu namashinga amateka yaravuze ko hari abantu bakirenganya muri bicanyi biriya murabizi kunsumvye mwe murabikira kunsumvye. Hanyuma turavye neje ubundi ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi waserukiye abakozi yaravuze ibintu byinshi abakozi bifuza ko leta yabatunganiriza. None murabona leta izoshobora kwishira mu ngiro? None ntumva ko ari vyiza ko baronka naho babishikiririza. Rero je ngomvuga nti uribuka kera hari nibihe nari nkiri umwana bakubwira bati barashobora kwica umuvyeyi wawe bagaca bakubwira ngo nturire, kandi ubu ufise ingorane. Ubu abantu bavuga ati ngaha narenganijwe. Warenganijwe gute? Hakaba urwego rukumviriza ati warenganijwe uko, amagaca bavuga turabona worenganurwa gutya. Ega nta gihugu na kimwe ari ijuru, abantu saba marayika, abantu barabivuga ati hari uruntu hari abantu hamuruntu. No kuvuga yuko ujya murongozi arashobora gufata ingingo yibaza kwitumbere agasanga iragoramye, ugasanga urazoraba none kuko bavuga ngo hariho bamwe novuga urasa beshi ntibariko bararenganywa. Mugura ashobora gusaga uzi ko bacishije mu nzira igororotse, ugasanga beshi banezerewe n'ivyo ukoze, hanyuma ugasanga hariho abandi bibabaje. Reka ngo hakarorero nk'umuntu akubwiye ati tujya duci ibarabara ry'ikaburimbi yiza, hanyuma bose izobona izo ntara zose iryo barabara ricamwo bose ariko baratamba bagira umunsi mukuru. Mukaza bumva nk'umwavuze ngo jewe bacishije mu itogo ryanje, urumva we wa munsi mukuru abandi barimwo wewe ntawe urimwo. Hanyuma leta igacivuga iti
nivyo wewe urabona nta handi wosubira kuronka uba reka rero duce tugutunganiriza turabe ingene twoguha indishi ntuzeye novuga nti agushumbusha kugira ngo ushobore kuraba ko ushobora kuronka ahandi urima canke ahandi uba urumva yuko ico gihe mu gihe rero batari bwagutunganiriza ubwo umenga urarenganijwe muga rero ni vyiza ko ushobora kuronka aho uvugira ukati ega je mwandenganije ndahibarabara narishaka raje muga kubera iki mutacishije kwa naka mwacishije iwacu kuko umuntu wese arashaka ko twiza tujiwe rero nico gituma mwene ivyo byamaho nta gihugu na kimwe kitagira umuntu avuga ati ndamerewe nabi none ntiduhora twumva mu Faransa murumva ibintu biri mugabo avuga ngo nibo bambere ngo igihugu kimeze neza mugabirirwa baraturira amaduka amazu amamangazini bavuga bati turamerewe nabi mu bukaza buvuga Faransa wiko buvuga nko Burundi ngo niho hambere ngo bamerewe nabi mugabo twebwe abantu bitekaniye bariko barikorera ibikorwa nuvuga yuko kwisi yose turi kwisi ntituri mwijuru abantu babimenya igikuru no kuronka ingene abene gihugu bashikiriza ingorane bafise ndetse bagatanga n'ivyiyumviro bituma bashobora gutera imbere aho niho uvuga uti ndafise intwaro ibereye nawe kuvuga ngo intwaro ibereye ngo hoca habijuru ntivyo gukunda reka rero tugume kuri wa munsi w'igenekerezo rya 13 umwanya dufise uraheze nibaza ko byo twavuganye bikwiye mugabo birashoboka ko bahariho ijambo rya nyuma muba mufise kuri uyu munsi abarundi biruka iki bifate gute bafatiye ntumbero akajambo mu batekerera musozo y'ikiganiro no munsi cyo nabwira abarundi bwa mbere nuko twakwiyaga umugani tukiyaga umugani ibihe byatwaciyemwo bibi kuko ubu turi mu bihe vyiza cyane umwe wese rero ubu munsi awubonye yoca umwibutsa ibibi twaciyemwo kugira cabona ivyiza arimwo hanyuma umwe wese akabinezererwa agaca avuga ati ibi vyiza rero ndabikamishe ku yindi ntambwe kuko tukunda kubivuga tuvuga tuti umwe wese ahashitse naca avuga ati saha gusa hari n'ahandi ndashaka kuhashika novuga ace yumvira iyindi ntambwe ubu rero kuri uyu munsi koko yego turasubira tugasaba ubutegetsi ko buguma bwokurikirana bukaguma burondera busaba ibihugu binyegeje abatembagaje ubutegetsi kugira ngo bahanwe haba karorero babone yuko atakizosubira n'ubu rero ndasubira gusaba yuko bagume barondera ingene abatembagaje ubutegetsi bohanwa vy'akarorero kugira ngo ntihagire uwundi azosubira kubigana hanyuma rero n'abandi ivyo vyaha vyakoze ko nk'abatuririwe ibintu hari abatuririwe amazu batuririwe imiduga hariho byinshi vyononekaye rero abo bantu abo bakoze ivyo bibi nabo leta nikora bishoboka byose kugira babahe indishi y'akababaro kugira ngo nabo bumve yuko ubutungane bwabakoreye ico naco ni sinokwibagira kugenda ndakivuze n'ahandi nipfurije abarundi bose kwama bariko bavuga bati cirimoso ntirigasubire ntagire umuntu azosubira gushaka gufata ubutegetsi abishirije bugikenye kuko Burundi n'igihugu kirimo demokarasi n'igihugu iyo ushaka kuzotwara urarindira nawe ugahiganwa ukereka bene igihugu ivyo bobamarira bagushimye bakagutora batagushimiye nawe bakavuga bati rindira ubu niwe twabonye ameze neza hanyuma nawe kumva uti ni igihugu canje reka nuwagiye agiye kunkorera mugabo ntuce uvuga ngo ntagiye kunkorera ngo ko atari jewe ngo mbere ngo nibipfume ngo ibintu byose bipfa abo nico twobandanya twigishanya iyo rero uwo munsi ubu twibutsa gusubira kwibuka demokarasi Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru mu Cndd-Fdd ndabashimiye kubona mwitavye ubutumire bwacu nanje nabashimiye kubona mwanyizeye mukantumira kugira ngo twetahane ivyiyumviro ku vyerekeye kazoza ko Burundi dufatiye ku kahise kabi nibaza yuko no hanyuma nitwabakenera muzo kwitaba ubutumire nzobitaba gose kuko nico njejwe ko tuza turamenyesha bene gihugu aho Burundi bugeze ego murakoze ndabashimiye eka namwe bwe mwariko mukurikirana